ku bayuda rero mbega bariko barahimbaza Pasika vyasigura ngo iki? Iyo abayuda bariko barahimbaza Pasika haba kera haba n'ubu ku bayihimbaza hariya mu bayuda baba bariko baravuga ngo ni ukurengana uva mu buja ukaja mu mwidegenzo, kuko bayihimbaza hanini bibuka yuko hariho umunsi habaye ikintu kidasanzwe, kuko Uhoraho yabwiye Mose ngo iyo niyo Pasika yanyu, ca gihe bagaca bajabuka bava muri Egiputa baja mu gihugu c'amasezerano Imana yabasezeraniye. Ico gihe bwaca batangura urugendo rubakura mu gihugu babayemwo abaja imyaka 400 irenga. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero abayuda kuva ico gihe baca bashiraho igihe co kwama bahimbaza Pasika. Pasika yabo rero yasigura canke nubisigura ngo kurengana uva mu buja ukaja mu mwidegenzo. Abakundi baca Igifaransa umuntu bavuga ngo ni passer de l'esclavage à la liberté. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha turiko turavuga mw'iri jambo rya Pasika kugira ngo umuntu yumve neza iyo ariko arahimbaza Pasika ibyo aba ariko arahimbaza, ibyo aba ariko aribuka. Imana yacu nihimbazwa. Abisirayeli rero iyo bariko barahimbaza Pasika byari ibirori byamara indwi yose, bamara indwi yose bariko barahimbaza Pasika. Kino gihe rero Pasika nkirisu canke Pasika y'abakristo yaba canke se munyemere mvuga ngo yavuka, Pasika y'abakristo yavutse isanga abayuda nabo bariko barahimbaza Pasika yabo. Muri iyo misi indwi bahimbazamwo Pasika niho Yesu yazuka. Yesu yazutse abayuda, musomye ijambo ry'Imana mu butumwa butandukanye bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na ba Matayo, Yohana, Mariko na Luka, muzosanga ngo mu misi mikuru ya Pasika. Nkaho umenga iyo misi mikuru ya Pasika yari myinshi. Ni koko yari myinshi kubera iki? Ibirori byo guhimbaza Pasika byamara indwi yose. Yesu rero acazuka muri iyo misi nyene bariko bahimbaza Pasika. Gutyo rero Pasika y'abakristo iba igizene, iba ivutse munovuga ngo muri ivyo biro canke se muri iyo misi abayuda bariko barahimbaza Pasika.